Tubahe amahoro mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro kaze muri uyu mwanya wagenewe amakuru mu Kirundi twabateguriye reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Abasilamu mu Burundi bahimbaje umunsi mukuru w'intama umunsi ngo wibutsa aho intumwa y'Imana Abrahamu yagomba gutanga umwana wiwe nkishikanwa mu ntara ya Rumonge. Uwo munsi mukuru ukaba utagenze neza kuko impande zibiri zashamiranye bamwe baca bahitamwo kudasenga. Ibiciro vy'itomati vyaraduze mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bazidandaza bavuga ko igiciro cyo kurangura kigwije na kabiri. Muraza kubikurikira muri aya makuru kazi. Tubahe ikaze mu idonido ryano makuru. Abasilamu bahimbaje kuri uyu wa gatandatu umunsi mukuru w'intama Eid el-Adha. Uwo munsi mukuru rero ngo ukaba wibutsa aho intumwa y'Imana Abrahamu yagomba gutanga umwana wiwe w'ikinege kugira atangwe ko ishikanwa. Kurikira Shehe Hassan Nyamweru arongoye inama nkuru y'abashehe mu Burundi. Uwo munsi rero ni umunsi uhambaye cyane ku Bisilamu kuko ni umunsi utwibusa neza igihe Aburahamu yari yageze mu bigero nk'uko idini ritwigisha afise imyaka 80 irenga kandi yari yubase igihe kirekire ataronka umwana. Hanyuma Imana bya byose imuha umwana umwe w'ikinege ico gihe nk'uko twebwe yuko ari Ismail naho bene wacu b'abakristo bo bavuge ko ari Isaac mugabo yari umwe. Hanyuma Imana bya byose niho yamutegese biciye mu ndoto incuro zitatu zose yuko yobaga umwana. Amaze rero kubibona gutyo acavuga ati nta kundi naho mfise umwe naho nkunda umwana mugabo itegeko ry'Imana rije ni ngombwa ko ndarikurikiza. Niho yafashe umwana w'ikinege aca rero mujyamika hasi agira mukere. Hanyuma Imana ibibonye rero niho yarungise umumarayika Gabriel aza afise inama mu minwe abwira ati Imana bya byose yabonye neza mu mutima wawe yuko wayubahirije kandi bashaka gushira mu ngiro ati nubagire umwana wawe ahubwo rero baga mu kibanza cy'umwana ubage iyo nama. Bica biba rero nk'umugenzo mu idini ryacu ry'Ubwisilamu yuko hageze kuri ino tariki kuri uno munsi Abisilamu babaga abishoboye babaga inka cange ingamiya kandi barashobora gusabikanya kuva kuri umwe kuri babiri gushika ku bantu 7 ni barenze ico gitigiri. Hanyuma abandi basigaye batabishoboye nabo gaca babaga impene canke inama. Tubikora rero muri ico kintu. Hanyuma ubutumwa dutanga uno munsi ubwa mbere nuko Abisilamu bose bo kubahiriza ingingo ya leta yafashwe n'umushikiranganje aho yatubwiye yuko nta gitungwa na kimwe tubagira mu ngo zacu ati byose bibagirwe aho bigenewe nk'uko tubizi. Ekipe yacu iri kuri tere kandi bakora bikora neza. Hanyuma icya kabiri tubasabye yuko bose ufise ubushobozi yitange agure igitungwa kugira bage hanyuma atumira ababanyi n'abagenzi kuko muri kino gihe turizeye yuko n'abantu bifise bamaze iminsi batarya inyama. Ibyo bavyiza rero yuko bosangira kurya byari bimeze no mu mico y'Ikirundi kuva kera ufise umunsi mukuru abasokuru batumira ababanyi n'abagenzi. Tukivuga ibijyanye n'uwo munsi mukuru mu Rumonge abayoboke b'iryo dini bacanyemwo muri ico gisabisho bakaba bapfuye abasengesha baca barataha mu nyuma yo gushamirana umwanya muto. Buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yari yatumiwe muri ico gisabisho ya ahanura izo mpande zibiri kwirinda ukutumvikana. Jean Pierre Misago yabikurikiranye. Bamwe mu Bayisilamu twahuye batashe bavuye ahari hariko harabera igisabisho c'irayidi nkuru ku kibuga c'ishure shingiro rya Nkayamba nk'isazi 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Wabona bagenda baridoga ku byabaye
ubahaye icuma gifata amajwi ngo bavuge ivyari bihejeje kuba bagahunga. Abandi bemeye kugira ico bashikirije bavuze ko bashimye gukinjura inyuma y'imishamirano yabaye kuko w'umuryango Komibu wabarungikiye ngo akoresha ico gisabisho atari uwo bari bumvikanye. Konsolateri Nitunga Buramatari w'intara ya Rumonge yari yatumiwe muri ico gisabisho vyabaye abona akaba yasutsemwo mabisi ngo igisabisho kibandanye mbere gihera ari hari naho harabivumbuye. Nimba mwahuye n'abagenda nivyo hari habivumbuye baragenda muga bisabisho cabaye kandi mwabonye n'ikibuga kinini yiya bivumbuye hakagenda bamwe abandi basigaye kandi catanguye gihera ariho ndi rero abo bivumbuye murumva yuko bashobora kuba muri mwe navuga bari mu mugwi utamwemera. Ivyabaye vyerekanye ko hakiri ibigikenewe gukora kugira ngo impande zibiri z'abayisilamu zishamiranye mu Rumonge zisubize hamwe hisunzwe n'amategeko nk'uko Buramatari w'intara ya Rumonge bivuga. Twabitanguye kera kuko twabona utuna turiya tukahamagara iyo migwi ibiri abayiserukira tugakorana. Mugabo rero no munsi uravye aho tugejeje ibikorwa turavye ivyo tumaze mu misi bitari bike twabona neza yuko tumaze gutera intambwe. Mugabo uyu munsi berekanye yuko warungitswe atamwemera rero ico oye nico kwicarira nkuko nanabivuze tuzogaruka nk'intwaro hano tusubire tuvugane neza hanyuma dusubire tumenye mbega amategeko avuga iki kuko burya ikintu citwa itegeko ni ikintu cyo kubaha. Ico rero tuzogishira ku meza hanyuma turabe ico kivuga hani ico rero tuzofatirako kugira ngo imigwi ishobora kuba ishamira hano ituze hanyuma ibandanye ija munsi y'amategeko. Mu kurinda kw'ivyo bitandukanye abayisilamu biva mu nzira burundu Buramatari w'intara ya Rumonge abahanura gukundana birinde kwerekana mu vyo bakora imigwi barimwo. Turabandanya nano makuru muri ico gisata nyene ciyobokamana ariko kubiyonkoye kw'idini ry'abadiventiste b'umunsi w'indwi. Buramatari w'intara ya Cibitoke hari kumwe n'abarongoye intwaro mu makomine ane y'iyo ntara ariyo Rugombo, Mugina, Mabayi na Mugwi hamwe n'igipolisi bazindutse baja kuri uyu wa gatanu kurabaho abiyonkoye kw'idini ry'abadiventiste b'umunsi w'indwi bahisemo kuja mu misozi ku musozi muremure kurindirirayo Yesu Kristu. Kubwa Kareme bizoza bahisemo gukura abo bantu kuri uyo musozi Ruhero ukuza ayo makomine ane kugira basubire iyo bavuye. Abo biyonkoye bo bavuga ko ari igikorwa c'Imana kandi ko bemera ayo mategeko. Tubandanye nano makuru abakozi bahawe inyigisho mu gisata kijeje gukinga no gutabara mu kiyaga ngo bariteguye gutabara habaye isanganya. Vyashikirijwe na Raphael Jean Claude umwigisha wo kwibira mu gihe kuri uyu wa gatanu bariko berekana ubuhinga baronkejwe. Murazi yuko mu kiyaga canke mu maoseya canke n'ahandi hantu haca ibidandazwa canke hakorerwa imyuga myinshi ugasanga arakunda kuba amaksida. Muri ayo maksida rero birasaba yuko habamwe abantu bafasha. Mu gufasha rero mu mategeko mpuzamakungu iyo habaye nk'ikibazo utangurira ku bantu, utangura gufasha abantu hama abantu bahejeje ukaja ku bintu. Donc ni sekuru y'abantu n'ibintu. Ibi numwuga novuga utoroshe cyane kubera yuko imbere yo gutangura vyose tegezwa kumenya amagara y'umuntu ukuntu yifashe. Tegezwa kumenya umuntu ukuntu amagara yiwe ameze ko atangwara afise. Hariho ingwara umuntu agenda gukoresha gishika nko mu 15 ukaraba neza ko ameze neza. Hama ico giheze hariho teori. Turabanza tukiga teori neza kubera yuko aha harimo intervention ya physique na chimie meme na matematiki. Kubera yuko nk'iyi air mubona dukoresha hari abantu benshi baze yuko ko ari oxygène ariko c'est pas de l'oxygène, si oxygène pire ico bita air comprimé ibirimo azote, oxygène na nitrate. Kintu cambere tugira turagira ico bita planification de projet et gestion de risque kuko de risque ntizishobora kubura, byashobora kuba mutugorane
ariko ibyo byose murabitegura hama mukagenda mugakora ibikenewe byose muhejeje mukagaruka mugatanga raporo y'ivyo mwakoze uko bimeze. Uko projet iteguye nta muntu agenda hariya wenyene, kirazira gukoroka hariya musi y'amazi wenyene. Ugiye gutabara hejuru kuri surface ku mazi no hasi, niburi mutezwa kwa muri babiri. Akenshi mu biyaga ni ubwoko bw'abantu batwagwa cyangwa uburyo bwato bukunda kumeneka, ugasanga abantu baraguyeyo cyangwa ibikoresho, ibintu, ibidandazwa biba biri mu mazi, cyangwa abantu baba bari mu mwidagaduro rwazire bajya abaturiste baza hari baba bakeneye kuryoherwa ku kiyaga cya Tanganyika, hama bigashika ubwato bakaje ari bwinshi bukaca buzama, ugasanga barakeneye ikintu kibafasha kubakurayo. Ano makuru turabandaniriza mu gisata c'ubudandaji. Ibidandazwa bimwe nk'itomati n'intore byaraduze mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu badandaza bakorera ku gasuko kari mu Gikungu ni muri zone ya Gihosha bavuga ko ikiro c'itomate bahora barangura 1200 ubu bakirangura 2500. Lidi Gahimbare aradushikana ku gasoko mu Gikungu. Bamwe mu badandaza bayagena Isanganiro bavuga ko ari ubwa mbere babona ibidandazwa vy'intore n'itomati biduga igiciro kugera aho bishitse muri kino gihe. Bavuga ko umufuko w'intore bahora barangura amafaranga 15,000 ubu wawurangura amafaranga 40,000 na itomati zahora zigugwa amafaranga 1,200 ku kilo bazirangura 2,500. Haheze nk'ukwezi itomati zazimbye gose. Ubu ikiro kigeze ku 2,500. Cyahora kigurwa amafaranga 1,200 ubu kigeze ku mafaranga 2,500. Intore washobora kugura nk'umufuko wa 15 abanyagihugu nka 5 desa mugubu umufuko ugeze ku mafaranga 40,000. Urumva nk'abanyagihugu bato ntibashoboye kuronka ingene bashobora kwifashisha bari ko barasoma kugira ngo bafungure. Nk'ubu itomati twatanga zine nk'amahera 500 ubu zine ziri ku mafaranga 1,000. Intore zozo zarenze twadutanga nk'intore 5 ku 200 ubu zisigaye intore 3 sanzwe turiko turaraba ku bintu by'ibidandazwa vy'ubu ibintu by'itomate byazimbye cyane. Urumva nk'umuntu muto yahora asumisha dufaranga dukeya akazana desa karonka gatomati kamwe ubu ntashobora kuronka. Ubutomati rimwe tugurisha truwasa rumwe 5 bivanye n'ukuntu nyene tuba twaranguye natwe bizimvye. Basaba leta kugabanura amatagisi kuko ari yo ngatuma ibidandazwa biduga igiciro bishitse mu masoko. Kindi naco ngo n'ubukene bw'igitoro. Twosaba leta abantu badutwara bakaraba ibintu byo kubera hari n'abavuga ati na amatagisi menshi aho baciye hose ku mabariyeri aho ibintu bashoye baguma bari amatagisi n'ibintu by'ibitoro byazimvye bapakiza ibintu kuma modoka bizimvye bigaca bishikaro mu isoko nabonyene bazimbwe bigaca ari ibintu bica bizimba. Bora bari ukuntu bogerageza bakaraba gafasha abanyagihugu twege abanyagihugu bato nitwe tuguma tuhagirira ingorane. Abadandaza bandanye bavuga ko kubo babibaza ko intore n'itomati byo babizimvye kubera ari mu gihe cici ngo sivyo kubera ko ari ahubwo itomati canke intore bahora bazironka ku bwinshi. Ano makuru tuyarangirize mu gisata c'inkino. Ukutamenyera amahiganwa mpuzamakungu nivyo biko biratuma umugwi nserukiragihugu w'abigeme utigenza neza mu nkino cy'igikombe ca Afrika ziriko zibera mu gihugu ca Maroc. N'umwihezo w'umumenyesha makuru Etienne Manirakiza akaba yizera ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme rishigikiwe intamba zoshobora gutera imbere mu bihe biri imbere. Tumukurikire. Umugwi nserukiragihugu waraye utsinzwe ubugira kabiri mu rukino rwo mu matsinda mu gikombe ca Afrika c'abigeme kiriko kirabera mu gihugu ca Maroc. Ni mu gihe urukino rwa mbere rwari rwabaye ku munsi wa mbere Burundi bwari bwatsinzwe n'igihugu ca Botswana ibitsindo 4-2. Hanyuma runo rukino rwaraye rubaye nabwo Burundi bwatsinzwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo ibitsindo 3-1. Umuntu agerageje kwihweza neza akiyumvira ku cyo kiriko kiratuma uno mu guserukira gihugu wabigeme utari kuratsinda zino nkino, umuntu bwa mbere yo kwibaza yuko ari kubera bano bigeme basanzwe badamenyereye cyane
amahiganwa mpuzamakungu uri kuraraba nihiganwa basanzwe bakina hatwohera nko ku biharuro gatoya umuntu akagereranya uri kuraraba abantu bakinyi bariko barakina mu guserukira gihugu usanga abakinyi hafi ibice 80% kwijana by'abo bakinyi ari abakinyi basanzwe bakina mu higanwa ryo mu cyaro cyambere cyabigimana mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi nacyo umuntu yovuga ni kubijanye n'itegurwa ry'uwo mugwi kungene wateguwe novuga naho utateguwe neza bihagije nkuko wari umugwi ugiye guserukira igihugu cy'u Burundi. Ego bararose inkino za sekafa bagiye gukina ubwebyo ntivyari bihagije hamavu yaho bari bakenewe yuko bategerezwa gufata neza raba ingorane zahabaye kungene bavuye hano mu gihugu cy'u Burundi bagenda hariya mu guca amahoke aho usanga bagiye sorosoro bagiye imisi hagiye imisi ibiri maze ko ivyo byose ari byo ariko biratuma bikora kwa bano bakinyi kungene bagiye ndetse no kuri staff ko muri staff usanga batamiriwe neza kuco usanga batari considéré nkuko yindi miguserukira gihugu iri considéré ahubwo igisabwa nikihe nuko indongozi z'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi baraba neza kungene bateguriye umugwi baza ko icokogwa ahubwo cokogwa nishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata kijeje gutunganya umupira w'amaguru w'abigeme bakaraba neza igikenewe bano bigeme bagafatwa mu nda bagashikikirwa ariko nuko bigaragara yuko kazoza k'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ari keza mu gihe abo bakobwa bofatwa neza ihiganwa ry'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Burundi rigakomezwa rigahabwa agaciro ndetse hanyuma imyiteguro ikaba myiza ku bande bw'uwo mu guserukira igihugu w'abigeme. Ari naho rero amakuru twabateguriye aciyagarukira reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.